ubuhanuzi rero uze gukunda kuko wize ubuhanuzi ntayoba. Mvuze gute? Iyo wize ubuhanuzi ntuyoba. Buri kantu kose kaduka mu isi ukamenyera impamvu. Ntabwo wazimira mu madini warize ubuhanuzi ntibikunda wayoba gute? Ni Amosi 3:7 Imana ntakizigera ikora itibiriye akabanga abasavyi bayirane kugisha. Imana ntakikora itsindiye akabanga abasavyi bayo. Sodomu hagiye kurimbuka yagiye Aburahamu ngiye kuhaturira. Ibwira na Loti ngo ndahaturira barabasavyi bayo yarabahuriye. N'umwuzure ugiye gutera Imana yarabahurira babwira tumwuzure ugiye gutera yagiye ne hayo yagiye Nowa iramubwira neza arabyizera. N'ubu Yesu kugaruka kwiwe kwa kabiri abazokwizera ijambo ry'Imana n'ubutumwa bwiza bazomwakira bitegereza. Yesu ashimwe.